mvuga n'ubu mvuga k'urugo ari umugore. Weho mugore wanje wari mutima w'urugo n'ingo. Nama mvuga n'ubu mvuga w'ikigandarara habuze umugore. Weho mugore wanje uragiye agaruka ubupfare n'ubupfuvyi. Nama mvuga n'ubu mvuga k'umugabo agirwa n'umugore. Weho goronome niyogi wasize ubivye nibwo bugabo bwanje. Abarundi bavanye bivugira ngo nagasaga turi kumwe. Nanje nti nakababa nakagaruka nagasaga turi kumwe. Warimwe mu gahinga na rimwe rimwe iwanje nateretse. Amusozi y'umubabaro canka y'agatwengo bugira n'amapfano. Ubutabibwiwe n'ubutagira ubwisa bw'ubwira bwo kumviriza. Ubuteretswe n'ikitabona cakitumva canabuza umubiri wumva. Kuko sinasiba kwisasa nsigura ko rugira y'amezi agiye impuma. None ubu sinoreka ngo nukurusika rusidutse nsusumira. Ucumi wo mucimba kanca ko nacumuye agenda bwamende. Yamara ndeka nzopfe mvuga ko urupfu rukomeza urukundo. Naborewe naritoye mborogera kumbonesha kure n'isamirizi zizwi. Nazindutse ntaratse naravyanditse mu bitabo n'ibinyamakuru. Narabisaraguye ku musenyi ku bigiga no ku masara atasaduka. Narabibwiye imbizi imigezi imyonga inzuzi ibiyaga n'inyanja. Narabiyagiye ibiyaya imicamo imisozi ibicu izuba n'inyenyeri. Narabipfukuriye abapfuye abariho abazopfuka n'Imana yamaho. Wewe mupfasoni mukanje nyina w'abana na mutima w'urugo. Uri umugore w'ibanga mana y'ingabo yangabiye mw'ibanga. Nama mvuga n'ubu mvuga. Nama mvuga n'ubu mvuga iyo. Nama mvuga n'ubu mvuga k'urugo ari umugore. Weho mugore wanje wari mutima w'urugo n'ingo. Nama mvuga n'ubu mvuga w'ikigandarara habuze umugore. Weho mugore wanje uragiye agaruka ubupfare n'ubupfuvyi. Nama mvuga n'ubu mvuga k'umugabo agirwa n'umugore. Weho goronome niyogi wasize ubivye nibwo bugabo bwanje. Abarundi bavanye bivugira ngo nagasaga turi kumwe. Nanje nti nakababa nakagaruka nagasaga turi kumwe. Wari wamuzezwa nzu muzima zwi mu bitabo bitagatifu. Wari wawacu rugirire marimwe ritima ngo yitwa Imana. Wari wa mukenyezi bikugura mu kibano no mu makungu. Wari wa mukenyezi bata amacumu n'abatamukunda. Wari Donavine Don Avine ngabire yatotoye nka tatama.
wari umutima utikunda ukitaho n'abatagira shinge na rugero, wari wa muganga w'indangatangarika kuzuba abaganga, uri wa wundi rugira irema rimwe rizima ngo yitwa Imana. Urukundo nagukunze ntakizorukorako kuko ntiruriko ruratituka, naco ntazokora kuko tukiri na kumwe na kimwe nakwimye. Agatwengo kawe nzogatwenga mu mutwe nzinduhurira umutwe, abana bacu nzobarera kurya ubizi mbese wabo na nyina wabo. Umuryango wawe ari wo wanje nzowuryama kurye ivyo nzoryako. Imirima wasize izoshurika nawe wiyo wishashe iwa Yesu ushime. Dina gitondo nzogendera indoto zawe ndindiriye abagenzi bawe. Ikirundi c'abarundi kizogumara inkindi, ikirindi n'inkingi turinda. Ingoma si ngombwa ngo ngofero urati ko nzopfa tukizivuza neza. Imana mwungere mwiza nzoyazambira izo ndeke tuzobonane. Nama mvuga n'ubu mvuga umugore, urugo n'umugore. Weho mugore wanje wari mutima w'urugo ningo, mugore wanje. Nama mvuga n'ubu mvuga n'ikigandarara abuze umugore. Weho mugore wanje uragiye agaruka ubuvale n'ubupfuvyi. Umugabo agirwa n'umugore, weho goronome niyogi wasize ubivyeho nibwo bugabo bwanje. Abarundi bavanye bivugira ngo nagasaga turi kumwe nanje ni nakababa nakagaruka nagasaga turi kumwe. Nama mvuga n'ubu mvuga urugo rumugore. Weho mugore wanje wari mutima w'urugo ningo. Nama mvuga n'ubu mvuga ikigandarara abuze umugore. Weho mugore wanje uragiye agaruka ubuvali n'ubupfuvyi. Nama mvuga mutima w'urugo umugabo agirwa n'umugore wanje. Weho goronome niyogi wasize ubivyeho nibwo bwanje. Abarundi bavanye bivugira ngo nagasaga turi kumwe nanje nakababa nakagaruka nagasaga turi kumwe. Mana witavye nini nahaswe